umva hari umuntu twavuganye acambarira ati no medare wewe hari ibintu bimutazi ati criminality iri mu Bubiligi iteye ubwoba ati 2025 mu Bubiligi twarogisi abantu barenga ibihumbi 100 bapfuye 112,000 bishwe n'abantu twishe kandi twarashe ibihumbi 112 Mwaramutse ngiye muri position relaxed akaguru kari mu kirere ngiye gusesangura uno muhizi sinkunze gusesangura abantu nk'aba mu vy'ukuri ariko nibaza ko ari vyiza kwereka cyane cyane abantu bari muri CNDD-FDD leadership bafise abantu babaserukira abantu babavugira d'abord uko babiyumvira kumenga n'injiji ensuite uko nabo nyene raisonnement yabo ari raisonnement y'ubujiji na raisonnement y'amanyama reka tuje kuvyumviriza ni space yabaye kuri X n'umuntu nubakore space ya Neva mbwaho nibaza kwereka Neva atorondera abantu babize abantu bazi kuvuga abantu basoma abantu batembereye abantu bazi ubwenge bakanima ibintu zeye communication yiwe media yiwe akareka kurunka abantu b'abapenjeri abantu b'abacharlatan akaba ari bodimwe ubica biha isura mbi igihugu gouvernement uwo muntu bari bakora avugira ni ibintu ushobora kumva uti uyu muntu se vyagenze gute ngo abari we yisanga imbere ariko aravugira ubutegetsi ariko reka mumumvirize kumbure muhava mugira ngo dekurira busema reka dutangure ni encore une fois ni space kuri X murumviriza le fond la forme n'importe quoi le contenu c'est trop ridicule reka dutangure naza ko mja kuvyumva ndiko navyumva kundi telefone una munsi nakoresheje telefone alright reka turabe aho bihera over here kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Turiko turavuga ibintu nkoramutima tubeshuza agenda vitamanyembwa bariko bararogesha barundi neri d'abord nta communication bafise nuvuga iri proactive uri umuntu w'umuridere uri umuntu navyo navuze no kuma leader baba opposition benshi il faut être proactive nta kurindira ngo uzuragera reaction reactive ureyagisa ku vy'abandi bavuze ko bamudeje baba bagutanze kandi baba bagufreminze no kuvuga ne bahitamo topics uzovuga ko kuri kuno kwezi ugasanga bagiye topics ko muri kuvuga ko donc iyi ntuzeye media reactive ntabwo ari media y'umuridere niwe afata leader nyene leadership you don't follow your leader ntabwo kurikira umuridere ni ufati ya mbere ukasora communique abantu bakaza bari yagisa pana yukuza the other way around so ico ni cyambere d'abord kuja kweshuza abantu uri yo gusohora ibintu muri ko murakora ivyo byerekana weak leadership iri faible alright bijya byose bakora bavuga bijya byose bagira nubujuju ntibaze yuko umwene gihugu yahagurutse akavuga ngo oya n'indome nini inindome nini oya nta buja tudosubiramo amadevize abura igitoro kibura tubura amazi tubura umuyaga nkuba neri ndakurahiye igihugu caramaze gucakirwa na bene cyo okay igihugu cyamaze gucakirwa na bene cyo igihugu ciwacu novuga ko cyame kifiswe na bene cyo nigihe cya hari colonisation umwami w'u Burundi umwami yarakira umurundi mugabo omwe après l'indépendance umuntu uvuga ko igihugu cyari cya bene cyo sinzizi code mumva yuko abadedera bene igihugu bonyene est-ce que uravuga ko bagaza atari umurundi buya ntiyari umurundi micombere yari umurundi mushaka kumwanka mushaka kudashima politike yiwe mugabo yari umurundi barabarundi so iyo code sindayumva. Et puis urumva ngo kubera ngo ubu arabahutu batwara bene cyo bagifashe nimushake musonze nimushake mukene nimushake muri gitura amadevize n'ibikivyo ndaja kubishikako kazima ari bene cyo bari baratwara ntaco bivuze reka ndakubaze mu Rwanda gitwara bene cyo muri Tanzania bene cyo muri Kongo bene cyo muri Brazil sa Brazil batwara muri Amerika abanyamerika mu France batwara est-ce que ivyo bintu biri exclusive no kuvuga utwogwa na bene cyo ucukena abona gibuno cyagomba gukira kwera gifiswe na bene cyo nivyumvikana igihe cyatwogwa n'abatari bene cyo twari dufite ivyo bintu ubu bene cyo bagifashe niho tubibuze does it make sense anyway continue ico ni gikomeye cyane dukwiye kwigisha n'abana bacu nibahendwe
Bo abana bundi bafite ndabarira cyane uko kuntu muri education mu mashuri bari kubiga zero. Nakoze video ministre de l'education nyene ari we karabivuga ko akanovera kagiye karite yagiye kera ivyo ni ministre abyivugira we nyene video mushaka kuja kuyiraba. Hanyuma noneho no mu bintu vy'imico vy'imibereho bakaba kubigishwa n'aba bantu b'injiji n'abantu b'inkozi z'ikibi, ibintu vyo gushira naho nyene agendeye kanazi yambonera kwezivuga ngo gusesa amaraso ngo kuzonywa ngo kuri gata amaraso ngo imbwa ngo tayasese imbwe ngo ntuze bikayajya. Nasanze abo yari suroga ngo yintera hamwe darotado do Habyarimana. So qui est grave kumva abana bari kubigishwa ikibi hanyuma zero mu mashure. Sinzi abo bajene en tout cas bizobagora muri kazoza. Nzoba nisaziye muzoza mumbwira n'ubuntu ngumbi ibi birabuze amatara arabuze mwishamba igihe twaba mwishamba amatara twari dufite. Encore une fois abadede baguma bavuga ngo mwishamba kahise kera nagira twavuye mwishamba nyine ngo amatara aboneke. None mwebwe mwagiye mwishamba kugira mugume mwishamba. What was the point? Wumva mwagiye kuziriki nimba mwagiye mwishamba kugira ngo Burundi bube wese dane bwari imbere yaho wumva vyagiye mwagiye gukora yiki nta sense bifise. Ni nk'ubu umuntu sepayo genda kirirwa rapagasa ahantu mu myaka 10 agarutse agasanga ari mu bukene buri munsi bumwe rafise ubwa mbere bumaze atewe we wagiye gupagasa urondera iki. Sinzi iryo shambo uvuga ko muri resultat ari kuguma mu bukene cyangwa kuja mu bukene busumvyo bwari mu bwa mbere ico rimaze. What was the point? Ngo umuhuta wari watwara umuhutu then what? Medar irondo panda tuwaza toka kure ari abantu banywa ibirohe kandi abantu babanywa ibirohe ni mu Burundi gusa nta gihugu bakinywa ibirohe. Ico gihugu abantu banywa ibirohe ni ikihe? Ni mu Burundi honyene. Hari abantu banywa ibirohe mu abantu mumbwire nshira comment ga umuntu ari mu gugu munywa ibirohe ni ikihe? Dubai hamwe abarundi benshi mu bantu bakurikira ngoreke statistics kuri YouTube no kuri Facebook harimo mu Burundi bien sûr abarundi mwihoze mwebwe ibirohe ndazi turabinywa. Hari abanyarwanda mumbwire mu Rwanda abantu munywa ibirohe harimo bari muri Kenya mu byantu munywa ibirohe muri South Africa mumbwire abari Dubai abantu munywa ibirohe vya Mediterane canke mere rouge canke c'est pas meririya mumbwire abari muri Saudi Arabia abanywa ibirohe mushe muri comment. America, Australia, New Zealand c'est pas Europe abantu munywa ibirohe munyandikire down here ndarindiriye. Kaba Imana kabatunga mugabo uno munsi ntushobora gufata miliyoni 13 z'abarundi ngo zifukamike batugendereko badukoze uko bashaka kubera igitoro twogiheba mwatwagumana ubuntu toka kure. Abandi bose barafise igitoro mugara afise ubuntu. Eske kwanza murafise ubuntu muvanye hehe? Abarundi aho bari gukubitwa inembo aho Tanzania muri Zambia muri South Africa muri Kenya muri Saudi Arabia abarundi bagenda barakubara bafashwe nk'abaretwa nyene nk'aba esclave. Ubwo buntu uri kuvuga n'ubuhe? Kandi ho bafise igitoro bafise n'ubuntu tukaja kuba kukumbira cyo kwera aba esclave kandi bafise igitoro kuvuga ngo rose igitoro ngo nusubira ngo niho uba ucuba mu esclave kandi mu esclave utagifise ahubwo mutagifise n'umuco muca mutakaza ubwo buntu. Kuko iyo Kenya nta buntu ugira umuntu akenye nta manyamagira umuntu akenye nta buntu afita ntushobora kugenda mu Barabu hagiye impani beze none abagore baje gukora yiki aba bantu baje muri Saudi Arabia bari kwari dodomba baje gukora iki kubera ubukene. Ubwo bukene mateje badeda ahubwo bwatumye n'ubuntu bwabo bugenda. Kera nta mugabo yasaba ubu nta mugabo adasaba gucora kubera iki ntushobora kugira ubuntu ukenye medali ntushobora kugira ubuntu ukenye. Okay ntibishoka. Dignité burya isaba un certain confort ntushobora kwihagara kukenye. So muri kuvuga le contraire y'ingene vyagomba kugira uko vyagogera nama kuba yitoro mukaza amadevize mugateza imbere igihugu ko musi umuntu ashobora kwihagarara reko cyako kazi nako nkora harubuzi je nbo kubera ndaharubuzi nje ngo nako nkora tampi nako nkora mukandi ushobora kwihagara ko mu Burundi ngo akazi ngo gakora on fait n'importe quoi on va n'importe où iheba tukaguma n'iteka ry'u Burundi ntajyo bufise guca Burundi kigeze gishera. None igihugu cy'ubundi kirashera nkuko nabivuze nk'igihugu answa gitunzwe n'imfashanyo yo hanze resfesita mu Burundi za OMS za Médecins Sans Frontières mu Burusiya mu Bushinwa twamayo gushera burya na USAID iracyafise imfashanyo na ndavyerekana hano. Abarundi individuel maniko kuko nyene bama bariko baragira ngene babaho ntivyoroshe. So stop that uri kubwira injiji nisho navuze abadedeza ko ari muri injiji bashaka kubwira ushonje ngo ya ntabwo ushonje uri urakubura amawese yo muri Dubai canke muri Saudi Arabia ngo ya ngo burya ngo dufise agateka akahe exactement which one? Nico gihugu
hari abandi bantu ubona ngaho mu wundi bariko bakubitwa intemo nk'izo turiko turakubitwa hanze ntabo so nta gateka dufise mwana wa mama ntako none rero Sabo yagwanye imyaka 8 indwi aravuga ati ngaha ntimwinjira nta muntu muntwara barafata ambarugo barugara Uburundi bullshit nta ambarugo Mwezi Gisabo yafatiwe Mwezi Gisabo yafatiwe ambarugo yariko yimporta ibiki donc abantu baza ko muri Injiji mugabo niba ari Injiji donc arashaka kuntu ibintu aba yumvise ko bavuga ku mastade mugabo byo bivuga ko umuntu watandika badasoma biragucamo aho ntawuzi ivyo ashatse kuvuga ko Mwezi Gisabo yafatiwe ambarugo mwari muzi ko mwemwe uko murankurikira mwaje je narasomye ibitabo no mbwira titre Mwezi Gisabo nta gitabo na kimwe wowe urasoma nta na kimwe mbwira titre senzo umuntu yakanderanje Kenya Nairobi ngo yavuga ndamwe Mwezi Gisabo itabo wasomye tango ja kuri gokoronda ibitabo yomba ya titre yavyo ibitabo wasomye ko Mwezi Gisabo yafatiwe ambargo urasubiza wabikuye nzi yuko kuri Mwezi Gisabo ko hateye amapfa kuburyo imvunja zijya Barundi ku murongo mugabo Mwezi Gisabo n'abadasigana biwe ntibigeze barurasha what imvunja zitujya mu maso zitujya ku munwa zitujya ku kibuno zitujya aho bashaka hose twebwe ntidupfa dufukamiye rugereka koma Mwezi Gisabo burya siwe bantu basoma cyambo cawe nyene siwe yasinya burya Turi do Kiganda oya Turi do Kiganda ni kwari gufukama ati muzungu gabaganza gabwa ganza sabwa yarashoye gupushinga abazungu Mwezi Gisabo bo turamubaha nko muri histoire pour des raisons mugabo siyo exemple y'umuntu resiste abantu bareze kumbare nibajya muri za Ethiopia atigeze bakolonize n'ibindi bihugu bimwe bitabakolonize mugabo undi ça a été une colonie pour des décennies nta muntu yareze bon barize distance wa mugabo ça n'a pas tenu bari kuruvye barasinya Turi do Kiganda ngo tubagabe tubaganze come on now ico kitawasome kiturungikire bwana yes ubu rero ngo gitoro cyabuze ngo amadevize yabuze mama wiwanje naragiye kumuraba igihe afete reka ndabagate mu nyaje gatoyi kugira mutahure mama bari bamupimye ijisho ko nzoribaga kuri 1,500,000 amaso 2 3 million Imana ihezagire amasane 6 million wacu umuvyeyi wacu w'Uburundi akaba n'umuvyeyi wa Afrika mama mugira neza numugira neza yazanye abahindi babaga abantu barenga ibihumbi 3 okay stop there urumva ibyo cyo shaba mama n'ibiki navyo nokora ibintu by'abandi dodote kandi ariko urumva ko muzana abahindi okay none abo bahindi ntumva ko magiye gufukamira abahindi nimuze mutuvure donc utegereje abantu usanga contradiction bonyene alright donc vrai bref iyo story nayo yumvize ko hari abahindi baza kuvura cataracte mwara bahemba none no bari imfashanyo none mwagiye gusaba imfashanyo mutayifukamiye mwara bafukamiye baraza barabavura okay accept ko mwafukamiye abahindi barabavura n'uri kurakura ubwatsi hanyuma ngo turi agaze ku twese bikomeye ukeye ndi wihagararako utafisa miliyoni zingazo kuvuza umuvyeyi usaba imfashanyo umuntu amukuvuriza ntibishoboka there's no other way nushaka kumanipira la vérité et puis abantu nabaze n'abaoftalmologiste nka 2-3 bari muri Belgique muri France j'en connais au moins un mukandi ashaka kuza mundi kwera mu kajagari yameze neza je ndi sûr et certain ko ari ophtalmologist abari Burundi karakorayo ndi sûr et certain ijo no kikubwira me ntibishoboka muje gufukama mu Buhindi baze kubavura abantu bagwaye amaso ku kintu banare umurundi yari kuvura iyo yaba aca gihugu gitunganye mugarumva ko omwe muragiye gufukamira abahindi ngo bavure ba mama banyu bagwaye za cataracte okay eka tumira amate tubandanye. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Mes chers amis. Bon, hari ibintu nanditse kuri Twitter ndavuga nti umva hari umuntu twavuganya cambarira ati no medare wewe hari ibintu bimutazi ati criminality iri mu Bubiligi iteye ubwoba ati 2025 mu Bubiligi twarogisi abantu barenga ibihumbi 100 bapfuye ataroke ngaha mu Burundi vous avez enregistré n'abimbari vous avez enregistré 644 yambari ati n'umanaliste dozo kuboko ukene jambura dozo ukarisa
okay urumva natwe bayitwara nk'ishamba ntabwo duha ijambo nje ngo mavuga nubwo abisaze jya kumviza umugabo nk'uyu umugabo mu gisepa ako nkamusaba ijambo guys genda mumvirize ibindi yakuja kumviza ibintu nk'ubu nja gusaba ijambo gukomeza umusaba ijambo ngo havuga iki umuntu nk'uyu ahava kumviriza uwo muntu uvuze contraire cyangwa ngo nzokura sana wanye nzobahonya nta bintu bafite abantu bavuga kibaza ko muja kwazana ijambo I'm sorry man sinzi umuntu arasaba ijambo sinzi kombore nihagera umudemokrate ashaka kuvuga hose mugabo what's the point rero ugaca ambwira ati twebwe ona enregistré 112,000 bishwe ati mugabo mwebwe ni cadeau d'essai 112,000 bishwe mu Bubiligi ndacyo kuguringa uwo mwaka mu Bubiligi hapfuye abantu ibihumbi 112 abo bantu ni benshi cyane no kuvuga ko ku mwaka ku kwezi hajyava ibihumbi hafi 10 Belgique bishwe ndumva ni kumwe afata kwa Burundi muri bi debire nshobora kuja kuri go ngo nisije ndabivuze ni wari karabafata aba barundi ni Injiji ikibaje ngamo abantu baraciye ubwenge mu nyihanganire cyane mugabo akumva ko ababwira cyo gitigiri bari bati ego amen ibihumbi 110 barishwe mu Bubiligi barishwe ntabwo bavuga bashabishwe n'ubusaza bishwe na covid abishwe na sepa na cancer no abantu bishwe nivyo karavuga mugabo mu Burundi hapfuye bakeyi kandi abonye bishwe n'ingwara n'ugwakarago urumva kuntu bafata kwa runo magana bijuru bo mugabo bazi ko ari Injiji baje ko nabandi ari Injiji gico gitigiri uko ngo agoje zo gisubiramo azoge 15 kuko ndafisano yacanditse ni ikintu gisohotse nyene ku munwa kukaze ko ari kubwira abantu batize ni prepara mugabo twiteje ko abantu bize uti prepara nkuko tuzomboyinyuza yambari ati ni cadeau de satariki wacu n'abantu twishe kandi twarashe Muwe gikweri bari cyabakarasandije na 100 iyo ntambara yabaye cyari abantu twishe kandi twarashe sinzingira nabadede nyine mage mucya guca abantu mu Bubiligi canke umwana w'intago n'uwo mu bana abandi ibihumbi 100 bisho mu Bubiligi barashwe bo nico gituma abagabo bataguha ijambo ko uvuga ati ivyo bitigira uko uravuga ni nonsensical it's bloody nonsensical okay n'umuntu ataraje mu Bubiligi ngazi ngene the west imeze ahantu barasana cyane the United States uzanye ico gitigiri peut-être naho nyene kumbura umuntu aje kugira ama recherche akanda kanaraba n'abanyamerika ko bangana parapro y'abarundi parapro y'ababigi mais la Belgique abantu ibihumbi 100 ni kuvuga ibihumbi 10 buri kwezi baraswa ni kuvuga bacha batekrara eta de guerre bacha batekrara martial law mu gihugu cyazungu hapfuye abantu nk'abo barashwe come on nonsensical dude ivyo bigumize mu nama zimbonera kure cyangwa mu magope ya WhatsApp uze nga kuri internet it sounds stupid man stupid ibihumbi 112 narabisubiyemo inshuro zitatu vous avez enregistré cadeau des 644 Isigurike acambwira ati none Ububiligi na nunze na n'Uburundi ni hapa abantu benshi acambwira ati muri Amerika muyeru umwaka nyene uheze no mu strategy umusoda ati burya Amerika arigeze kumara une semaine hapa abantu 80 par jour Amerika irimo abantu benshi Amerika irimo inkoho Amerika irimo abirabura bakajagari za Seattle za Baltimore za Chicago mukabo ukombaye nawe n'igitigi bavuze ku Bubiligi giteye isoni Meda ntureka umustrategie uri gusakinga numbers out of the farm nta na sense nimwe ifise amastatistika kuri internet imbere yo kuza gukora ngibi uvyandika uvuga ibitigi biri fiable n'abantu bazokwizera uje kuri internet mu nama imbonera kuri dite n'importe quoi okay ushari jango ndaduze ukuboko sire bukure ati ya mu Burundi nta bihari. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Bon, kubera ko jewe nubahiriza audience yanje ko ari abantu baciye ubwenge iyo nkeze crime ntaza kubereka iyo nabikuye reka ndabereke ico gitigiri ari karavuga yuko ari ikinyoma kimwe kiri exagere donc igitigiri kirenze ijana yaguje n'ijana yadugije kurenza ijana kumenda cyo gushikako. Twibukanye ko yavuze yuko mu Bubiligi mu mwaka uheze 2025 harashwe panahishwe panimbugita barashwe abantu 113 gutyo.
je ndavuga nti ico gitigiri nk'ico kirashwe muri Bubiligi uko ndakizi Ububiligi ufise population nk'iyo Burundi ntabwo ari nka Amerika n'Amerika ico gitigiri nicishashe ku mwaka umwe barashwe bibaye uko vyosaba yuko Ububiligi buja muri state of emergency yoba biri muri nuzeye état d'urgence ivyo gusa nko muna cy'ubwenge ntabwo ndaje mu Bubiligi naho ndagakubesha bona ngo bivuze kimwe ndasiba mugabo ndazi igihugu nk'Ububiligi ufise population iri presque nk'iyo Burundi abantu nkabo c'est trop ni cyo muri periode y'intambara anyway ico gitigiro kuko yavuze n'abantu bose bapfuye le nombre de décès en 2025 bose hamwe atanumwe avuyemo tukibukanya kandi ko gukombara uburi n'Ububiligi mu bitigiri bigoye kubera iki mune nk'abaje abantu banyuruzwa bagata mu nzuzi kesho usanga batanditswe ahantu biragoye kumenya abantu bapfa mu Burundi nyene kubera amastatistike mu Burundi atabari accurate atabari précis tandis que mu bihugu vy'Iburayi usanga atakiyo na kimwe kibacika nta muntu umwe apfa ntabe yanditswe kubera iki baba muri database centralisée digitalisée ku buryo abantu biwe baba bakeneye nka certificat de décès bose batzo kuyironka kuko ziri kuri system anyway ekivyo ndabireke mugabo ico ndashaka kumenyesha nuko mu Bubiligi nombre de décès total ibihumbi 113 ni bose hamwe navive muri statistique Belgique abo 10 abo bihumbi 113 baravuga yuko abishwe na tumeur canke cancer nkuko nabivuze ari 27% hanyuma abishwe n'ingwara bitango cardiovasculaire ingwara komboreza umutima n'ibiki ibintu nk'ivyo ko ari 26% no kuvuga au-delà abantu barenze inusu y'abo bantu yavuze bishwe n'izo ngwara zibiri nizo zica abantu benshi panisoro baca bakurikiza ko abandi bishwe n'ibindi bintu ingwara zo guhema ingwara z'ubusaza nabivuze ko Europe n'igihugu gishaje cyane demence na Alzheimer hanyuma n'andi cause non naturelle am accident no kwiyahura nk'akarorero barabavuga hanyuma ibintu nk'ivyo abamabarabara bashika amajana 4 bien sûr kubera abamagista cyane Burayi urumva yuko cyagitigira tubwira n'abantu bose bapfuye pana abantu bishwe et moins encore pana abantu barashwe toja kwashika yavuze ibihumbi 113 okay ico gitigira yarakironse mugabo yakiro presence nabi abibona canke kubera ubujiji bwiwe mu Burundi banditse musi yabo bantu bapfuye bavuga ko ari ibihumbi 94 we yavuze ngo n'abahono amajana 6 bantu b'Imana nyisho tigisi nzando yagikuye yavuze ngo n'abantu amajana 6 kumbura amafigure ava muri OMS gutyo me encore nagenda kumenyesha yuko nk'abantu mu Burundi ko nabivuze ntabwo ari abo bose kubera nkuko nabivuze aba harimo abantu bafa leta ntinabimenye bakacaja kumuhamba sefini abicona sekire n'ibiki mugabo omwe igitigiri ki hafi kiregeranye n'icubirige ubiravye iya discrepancies mbona no kubera vida amasatise mu Burundi zatomoye mugabo ntabwo ari yamajana 3 yatubwira mu Burundi ngo ni 70 ngahe okay anko ndabisubiremo bajya abantu n'abapfuye mu Bubiligi ibe bishwe n'ibintu vyose uterateranije la majorité bien sûr ni ingwara la majorité ari cancer ingwara respiratoire ntangaye cyane kumbure kubera ntazi systeme santé mu Bubiligi mugabo ico gitigiri ni ca fake njaja kuraba nombre d'assassinats muri Belgique ko ico gihe umva mvuye mu bantu b'abantu 110 nabapfuye bose hamwe hanyuma nshinja mu bantu bishwe donc assassinat bishwe naho nyene kwicwa n'inzira nyinshi harimo baraswa n'ibiki nombre d'assassinats muri Belgique avuga ko ari 1592 kandi naho nyene haba harimo précision meurtre et assassinat 2005 donc ko bavuga ko ari itangwa na la police en Belgique igihumbi inclut l'ensemble des tentatives un chiffre qui inclut l'ensemble des tentatives sinzi bavuze tentative ko ari umuntu batapfuye mugabo eka tufate ko peut-être bapfuye mugabo n'igihumbi kimwe tubashika ibihumbi 2 tandika tuko ibihumbi 110 imagine kuva ku bihumbi 110 uja ku bihumbi 2 reka rero tuje kubarashwe naho nombre de fusillade abarashwe nagize nombre de fusillade en Belgique bavuga ko fusillade en Belgique abantu barashe muri Belgique fusillade donc no kurasa mugabo pana kwica donc abarashe hamba kuko hari inkozi vuga nti abantu bapfe n'abantu canke inkozi kavuga hagapfa abantu benshi nibaza ko fusillade ni hajya bavuga ati abate mu Kamenge havuze inkoho iyo nkoho ishobora ko ata muntu yishishwa no kubayisha abantu benshi donc ibyo tigi nibi bitandukanye sinzi ko boneza audience yanjye muri cyubwenge mu byo ndiko ndavuga
ntabwo ari audience y'aba bahize. Hanyuma donc fusillade ahantu havuze inkoho n'ijana, dufata 101, okay, dalansa muri uwo mwaka 100, mugabo cyo ngo victime abantu bapfuye n'abantu 8 n'abantu 83 blessé, abantu 8. Imagine mu Bubiligi muri uwo mwaka abantu bishwe n'inkoho n'abantu 8 personnes. Akagenda kuri internet avuga ngo mu Bubiligi ngo abantu ngo twarashe, yavuze ko nyine mu byibuka abantu bapfuye barashwe n'abantu 1,100 naco. Imagine iyo erreur, imagine iyo misleading, imagine uko gufata abantu 8 ugacagira 1,110 na bingahe ngo barashwe n'inkoho. Wumva ivyo wumva uwo muntu ari sinavuga ko ari na malhonnête intellectuelle, nkunze kuvuga ko sinzi ko wovyita, kuko ico gitegekira ndajorerwa cyane. Mugabo nk'umuntu rero ndakubwiye azi l'Ouest ukuntu ziri organize, uwo menya yuko nizi fusillade 100 zingahe, 100 ko ari nyinshi. Mugabo ko nifa umva ko abapfuye ari 8, abantu 8 gusa nibo bishwe n'inkoho mu Bubiligi. Voilà, ngiyo abadede ukuntu bafata abarundi ko muri indebire, ko turi indebire, ko ashobora gufata bakaduha igitigiri bishakiye bacha bafata ko tuja kucemera nka amen, kandi akakivuga na conviction itagira uko ingana. Je n'ingubu nta conviction mfise kubera n'ibishidi n'amashifre bot kuri internet, uziye kuba afite amasource ari fiable. Mugabo ya conviction avugana ikintu kiri force. Mugabo je mfise conviction ko sanzwe nzi ingene mu Bubiligi hameze, si igihugu kifise inkoho cyane nko muri Amerika. Voilà, iyo conviction mba ndayifise au moins. USA sinzi ko nashoboye kuraba de fusillade aux États-Unis, no muri États-Unis encore une fois ndabibutse muri Amerika ifise population y'ibihumbi miliyoni 441. Ni kuvuga population y'ubundi ugwije 200 ukongera ko nabandi kumbura 26 gutyo, kumbura ko mathématique mentale mumbwira. Donc Amerika population no population y'Uburundi ugwije 200 na kangahe, ni population ya Belgique ugwije peut-être hafi na 30 nkuko mubibona. So uri kurakora injustice ufashe nombre, kenshi na kenshi baraba nombre de décès par 1000 personnes nk'iyo bari korakomara amadese. Mugabo Amerika ankoro ni igihugu barasana cyane. Amerika cyo gusanga umuntu afise arsenal mu nzu yiwe civile kandi ari kuwe n'amategeko w'umusivile, afise icyumba cyuzuye inkoho. Je nkunze kukurikirana ama podcast y'aba conservateur, cyo gusanga afise inkoho AK kiri yabitonze umurongo, udupistole ndende zuzuye, nkavuga ivyo ntizo bikoresha n'amabox y'ama ammunition. Sinzi abanyamerika you are crazy kwino vy'inkoho. Nico kituma haba n'amass shooting kubera buri mwana ashaka kugura inkoho mu isoko, nk'uko agura confetti canke sepa imbombo. Mugabo nanjye ndabona ko bavuga yuko amafusillade muri USA, bavuga ngo fusillade muri USA sinzi ko nabiga environ 420 personnes ont été tuées, 1900 blessés au cours de ces incidents. Donc ko incidents zabaye bon bafashe rapport ko muri ya 2024 2025 ndakina connect 408. Donc habaye amafusillade 400 gusa mu mwaka wose. Okay, mwaka wose fusillade 400 ni ukuvuga presque fusillade zitashika 2 ku munsi. C'est trop en fait muri Amerika. C'est pas trop muri Amerika kubera nko mu birabure baba bafite inkoho bari kubaragwana. Nico nagenda nasinyare kandi ko ibi bintu ya mafusillade twumva nibi bintu vy'ama assassinat kenshi ba mu ma domaine ya birabure twari ko turajyana. Mais dans tous les cas urabona ko no muri Amerika hari gun violence irenze cyane, ko habaye amafusillade 400 ntabwo habaye ibihumbi majana. Alright, muri ayo baravuga yuko abantu bapfuye ari 420 ont été tués. Voilà, donc 420 ntabwo bihuriye évidemment n'ibihumbi majana bapfuye muri Belgique. No muri Amerika bashyize igihumbi ko bari benshi, umva ko bari munsi y'igihumbi ku mwaka fusillade. Nous sommes en Amérique, population iri 330 multiplié par population ya Belgique, cyangwa 25-27 comme ça multiplié par population y'u Burundi, kandi igihugu kirimo inkoho birekuriye gutunga inkoho ushaka. Bon, kumbe sizo ushaka mugama mu mastate amwe y'aba républicain inkoho bafise zirarenze. Dans tous les cas ndavuga ko ivyo bitigiri abadede batubwira ayo madéclaration bakora ku stade, c'est pas scientifique, c'est pas recherché, c'est pas correct, ntabwo ari accurate. Harimo ma inaccuracy atagira kwangana kuva ku gitigiri 8 gushaka ku gitigiri 112 ahantu babikuye ndi wohambaza. Voilà, nico ndavuga kuri no sujet.
All